Ndabahaye ikaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'imonesha kuri yanyu imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakorewe amatohoza. Ndabahaye mwiriwe rero abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere byo gusubira kubaha yambu mwanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakorewe amatohoza, haba muri politike, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu yakure ndetse nayo bariko ravugwa ngaha mu kibano dubandanya kubashikiriza yose uko yakabaye. Ndaguhaye ikaze rero we mu mwanya wa Isange TV mbonesha kure imwe rudende yama yiteguriye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rombanze ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage bwe mu mwaba mutarafyonda kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mubonesha kuri ngo rutende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba abigezweho mu bisata bitandukanye. Reka rero ndabaha ikaze mu makuru tugira tubashikirize ku isaha na makuru araza gucumikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tunyarukiye mu migenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Kuri ubu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yagendeye igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho rero yagendeye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ngo kugira ngo baganire kukungera umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini bandanye ugaruka. Ibi kandi biruko mu gihe umugwi wa M23 bandanya ugaba ibitero bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi umugwi wa M23 ugaragara ko umaze gufata ibice bitandukanye ndetse ukanavuga ko uzobandanya gushaka umutekano n'amahoro by'abanyagihugu na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abakaba rero ari abanyekongo bari mu buseruko bw'ico gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero babandanya kuvutswa uburenganzira bwabo n'abakongomani bene wabo. Birero byatumye umugwi wa M23 ufata ingingo yo gukingira abanyagihugu na cyane cyane abo banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatunzi. Ibi rero biruko kandi mu gihe Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi na cyane cyane byari byamye vyiyamiriza igihugu c'u Rwanda bakacyagiriza ko ngo oco bagifatiganya n'umugwi witwa Jurwansho wa M23 mu guhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana iyi ngingo yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwa Jurwansho wa Red Tabara wa Doko Murantunga n'umugwi witwa Jurwansho wa M23 ngo mu guhungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Sibyo gusa kuko na leta y'u Rwanda nayo yagiriza leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwa Jurwansho wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ivyo rero vyatumye habagaragara kunyinyurana ndetse no kutumvikana hagati y'ibihugu vyombi, haba u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda. Ibi ndetse vyaje no gutuma perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko ngo mu gihe umugwi wa M23 wotera igihugu c'u Burundi uciye muri Uvira ngo ugafata Bujumbura, leta y'u Burundi nayo ngo izoca ijabuka iciye mu Kirundo igashika i Rwanda igaca ifata umugwi wa mukuru wa politike y'u Rwanda ariwo Kigali. Ibi byose rero vyagaragazaga ko kutumvikana hari ukutumvikana hagati y'ibihugu vyombi, na cyane cyane rero bikagaragara ko hashobora no kuzokwaduka intambara cyangwa se icuka kibi hagati y'ibi bihugu vyombi. Ivyo rero vyanatumye ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kugara imipaka ihuza ibihugu vyombi hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ngo akaba yaravugaga ko rero yari yabikoze mu rwego rwo gucungira umutekano igihugu ciwe. Aha rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akimara kugara imipaka yaciye afata abasirikare etsinzi arapakira ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Twovuga nko mu Bugesera cyangwa se mu Kirundo aho igihugu kibanyi c'u Rwanda gihanira imbibe n'u Burundi, ndetse no ngaha ku Kanyaru mu karere k'inyaruguru aho igihugu c'u Burundi gihanira imbibi n'u Rwanda ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Leta y'u Burundi rero yari yahashize abasirikare benshi cyane kugira ngo atazokwigera hagira umusirikare w'u Rwanda cyangwa se umunyagihugu w'umunyarwanda ajabuka ngo yinjire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
Nyuma y'ivyo byose rero perezida w'u Burundi yaricaye aratekeza abona ko ukwankana ntaco bimaze nkuko wa muririmbyi yabiyagaga ndetse akanabiririmba acavuga ko rero ico baciza ari ugusahiriza amahoro n'umutekano hagati y'ibigo vyombi. Nibwo kuri uyu wa 18 ndamukiza 2025 perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafata ingingo yo gutemberera mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo baganire kukungera umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini wogaruka, ari nabwo ndetse baciye bashira ibuye byifatizo ku ngingo z'uko imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi iryo kugururwa maze abanyagihugu bakabandanya bagenderanira. Kuri ubu rero amasezerano akaba asinywe ngaha Kigali mu nyubakwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakiriramwo abategetsi bakomakomeye ariyo Village Rugwiro, bakaba rero bateye igikumwe ndetse bagasinyana n'amasezerano ko imipaka y'ibihugu vyombi yoba igiye kugururwa. Ibi rero akaba ari akaryo keza ndetse akaba ari n'umunezero ku banyagihugu b'u Burundi ndetse no ku banyagihugu b'u Rwanda kukuba imipaka yongeye kugururwa kuko bazobandanya kugenderanira nkuko vyahora na mbere. Tunyarukiye Kirundo ho rero musitanteri wa Bugomine Busoni biravuga ko ubu yagendeye ku yindi curo abanyeshuri bo mu makaminuza bavuka muri komine ya Busoni. Ibiro 300 by'ibihage, ibiro 300 by'umuceri, ibiro 300 by'ifu y'ibigori ndetse n'imifuko 6 y'amakara nivyo Richard Ngabonziza musanteri wa komine Busoni yagemuriye abanyeshuri biga mu makaminuza atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyeshuri akaba rero yabasabye kuja hamwe ngo bakagira urunani bakanagura ishira hamwe ngo ribahuza nk'abavuka komine kugira ngo ugomba kubafata mu mugongo abasange hamwe. Olivier Tuyizere arongoye ihuriro ry'abanyeshuri bavuka ibusoni biga mu makaminuza atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, akaba rero yarakengurutse iyo mfashanyo anavuga ko ngo bagiye kumara iminsi biga neza ngo badahagaritse umutima kubera ibifungurwa. Bukaba rero ubu bubaye ubugira kabiri musanteri wa komine Busoni agendeye abanyeshuri biga mu makaminuza kuwa 31 Ntwarante 2025 yari yagendeye abiga muri kaminuza y'Ingozi. Dusozereye amakuru yacu mu ntara ya Gitega, amafaranga angana n'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi niyo umugambwe CNDD FDD mu ntara yagutse ya Gitega ngo wahariye kuri uyu wa 17 ndamukiza 2025 abarwayi bavuriwe mu bitaro mpuzantara bya Gitega babura ayo kwigomboza kugira ngo batahe. Batanze kandi amafaranga 220 yo kugura imiti y'umwana asanzwe afise ingwara yo mu mutwe ariko aranavurirwa mu kigo co mu ntara ya Gitega kivura ingwara zo mu mutwe bita Centre de Soins Métaux de Gitega. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara yagutse ya Gitega Geologe Nshimirimana akaba rero ariwe yarahagarariye ivyo bikorwa, akaba rero yamenyesheje ko ayo mafaranga ari ituro ryegeranirijwe mu gisabisho mpuzamadini cama gitunganywa n'uwo mugambwe buri wa kane wa mbere w'ukwezi. Geologe Nshimirimana yamenyesheje ko baranguye ico gikorwa c'urukundo mu ntumbero yo kwifatanya nabo bagwaye mu kuzirikana neza urukundo muri ino ndwi nyeranda hamwe ndetse no kubipfuriza Pasika nziza n'imiryango yabo. Umuyobozi w'ibitaro mpuzantara bya Gitega Dogiteri Ndihokubwayo Eric yashimiye cyane ku mutima w'urukundo umugambwe CNDD FDD wama werekana mu kugarukira ku bagwaye batarabye umugambwe amadeni canke intara baba abaturukamwo. Aha rero akaba yasabye abagumya banga gukomeza uwo mutima w'urukundo bakabandanya bakorera n'ahandi hatandukanye. Umwe mu
rihiwe amafaranga y'ibitaro yakengurukiye umugambwe CNDD FDD kuciza umukoreye ngo mu gihe ngo bari barabuze ayo kuriha ibitaro kandi ngo batabona naho bari kuzayakura. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri Rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro babigizweho kandi bavyakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kaze na muntu makungu ndetse n'andi makuru yose abari kuravugwa ngaha mu kibano. Eka mbabare ko amakuru yacu tugira tuyasozere ngaha turaze gusubira mu makuru araza kuba agezweho.